amashami 191 ahantu kuvuga yuko twebwe turakorera mu gihugu cyose. Naje nsanzwe n'umunywanyi wa Copec ndafite imyaka 10. Ndumunywanyi wa Copec je kurandi rwanje busi nkifata nka cooperative cyangwe ndayifata kome nka banki nubwo itaremererwa. Copec ngendanwa no kuvuga n'uburyo bushasha bw'ibihe vya none bita digitalisation butuma abene gihugu bashobora kubitsa bakabikura aho bageze hose kandi bakongera bakanahana n'amafaranga byoroshe barashobora kuyakura ku ikonte bakayashira ku telefone canke bakayakura ku telefone bakayashira ku ikonte eka mbere bakayakura no ku ikonte ya Copec bakarungikira ubundi munwanyi wa Copec mbere turiko turatera n'intambwe ubu uku kwezi kw'icenda kuzohera abanywanyi bacu bashobora no kurungika amafaranga ku zindi banke no kuyandi mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana. Chega bora você me foi na muirida eu kuri mikoni cyongere juste gala kire for more sai ke block washani live on the camera witu musaza nabakuya muri ndabasanaga nambala babwiye bantu bibana umuntu adashoboye kubika ubutunzi bwiwe aho ushobora kubika mu ma etablissement financier baratekarije abagize kibazo etablissement financier twashimye leo sindi ni muri Ferakobu murabizi urunani rwa Copec mu Burundi nakurutagira kugira ngo twebwe abanyagihugu dushobore kubikura turonge n'ingwati idusaba amahitere make. Uno musi rero twaje ngaha turi kuri Kotebu aho uno musi tuje kugurura gishe shasha ya Ferakobu kwa kuri hano narababwiye nimba amabanki n'Copec cyangwa amashirahamwe abika amafaranga arumuti Ferakobu ni farmasi kwa kuri hali guwaranje rero turi muri no rugendo go barinjire ndabereke vyinshi mu vyo mutazi ariko nababwira ati bantu b'Imana ikijana education financière bantu b'Imana ikijanye n'urusho butandukanye muri Ferakobu bantu b'Imana ikijanye no kujara mu iterambere sijara kizanye Ferakobu yanyumvise igambere kubaranje just ndahidura rero nitwa Juste Gaël keje mfumorasha ke Black Ocean Black ni wasanga ritukuye bizo wajagiye mu isabundi. Turi neza na neza muri zone Maramvya aho kuno musi udasanzwe urunani rwa Copec Ferakobu ari cami ya gatatu ngaha mu gisagara ca Bujumbura tukumane n'umuyobozi mukuru urunani rwa Copec Ferakobu turamusanya ko umuyobozi. Murakoze cyane. Ego turi hano muri zone Maramvya aho novuga ko ari cami ya gatatu yuguru no musi n'urunani rwa Copec Ferakobu kubera iki kugurura amashami atatu hano mu gisagara ca Bujumbura mu mazone menshi asanzwe hari muri no ntara ya Bujumbura kubera iki gushima hano mazone atatu ariyo Gihosha hamwe n'ino Maramvya. Murakoze urunani rwa Copec mu Burundi kuva rugitangura mu 1985 Gwari rufise intumbero y'ukwegereza abene gihugu amaservice ajanye no kuziganya no kuguranana. Rero muri no myaka 41 Copec yagiye yugururwa hirya hatandukanye ubu tukaba tugeze ku Copec 191. Rero uno munsi rero twazindukanye iki gikorwa
cyo kugurura izigishe zo muri kopeke ya Gihosha iri mu karere k'amakopeke ya Bujumbura, aho twahereye ku isoko ya Kotebu turabandanya turugurura iyindi gishe mu Kinama Bukirasazi ariyo twise Kinama ya kabiri, hanyuma ubu naho tukaba tugeze ngaha mu Maramvya. Rero ni muri iyo ntumbero y'ukwegereza abene gihugu ibikorwa turangura ari byo bijanye no kuziganya no kuguranana. Nico cyatumye rero tuza ngaha naho nyene, kuko twabonye yuko abene gihugu bo ngaha basanzwe bafite imigambi yo kwiteza imbere, haba mu burimyi, mu budandaji no mu bworozi. Turavuga tuti rero reka FENACOBU ko ariyo ntumbero yihaye kuva igitangura ibikorwa byayo, tireka rero n'aba bene gihugu boroherwe, bareke kuza baragira ingendo nyinshi kandi ndende, kandi baronke aho bashobora kuziganya udufaranga twabo, kandi bashobore no kuronka ingurane babandanye biteza imbere. Amashami 191 kuvumenga ni menshi cyane. Uyu mugambi wanyu ugamije iki? Ego, amashami 191 ahantu kuvuga yuko twebwe turakorera mu gihugu cyose, mu makomine ya kera hose turiho, twarashoboye kugurura amakopeke, turabandanya kandi no mu mazone. Twebwe rero intumbero yacu nuko abene gihugu twobashikira mbere mu myaka iza tukazoshika no mu makartier, kugira ngo abene gihugu babandanye boroherwa mu gikorwa cyo kwiteza imbere biciye mu kuziganya no kuguranana. Rero turacabandanya n'ubu igikorwa kiracari kirekire, dutezwa kuzoshikira abene gihugu bose aho bari hose, kugira ngo bashobore kubandanya biteza imbere kandi borohewe. Turafise kandi n'intumbero kandi n'umugambi tuza twaratanguye, twari dusanzwe urumva dukorera mu gihugu cyose, kandi amakopeke yose arafatanganye. Ni ukuvuga ko ubitse amahera naho yabitsa mu Cankuzo, ukayabitsa iMakamba, ukayabitsa iKabonga, ugeze i Bujumbura naho uzoba ugeze ngaha mu Maramvya uzoyatora. Ubu rero twarashizeho n'akabijya, twarazanye umugambi bita kopeke ngendanwa, no kuvuga n'uburyo bushasha bw'ibihe vya none bita digitalisation, butuma abene gihugu bashobora kubitsa bakabikura aho bageze hose, kandi bakongera bakanahanahana n'amafaranga byoroshe. Barashobora kuyakura ku ikonte bakayashira ku telefone, canke bakayakura ku telefone bakayashira ku ikonte, eka mbere bakayakura no ku ikonte ya kopeke bakarungikira ubundi munywanyi wa kopeke. Mbere turiko turatera n'intambwe ubu uku kwezi kw'icenda kuzohera abanywanyi bacu bashobora no kurungika amafaranga ku zindi banke no kuyandi mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana. No kuvuga ko umuntu azoba afise ikonte mu banki, umunywanyi wa kopeke ashobora kuzomurungikira amahera, akagira ico bita transfert, canke akagira ico cyo kurungika acishije kuri telefone. Uwo n'umugambi twizera ko uku kwezi kw'icenda nawo nyene uzoba warangutse. Haruhande yaho twarashizeho n'abaja badufasha gukora ico gikorwa. Ubonye umuaja wa kopeke uzoshobora gutora udufaranga utamanje kuja gutonda imirongo muri gishe canke muri kopeke. Uwo niwo mugambi, niyo hangiro, niyo rituma tugwiza ivyo bikorwa mu makopeke atandukanye, kandi twongera twugurura n'amagisha atandukanye. Ni kuri iyo neza kandi dushaka gukurikiza umugambi w'igihugu ujanye n'igihugu cifashe mu 2040, n'igihugu kizoba giteye imbere mu 2060. Ivyo mu runani rw'amakopeke twarabitanguye, kandi ngira ngo hari n'igihe hatonashika. Twebwe turi ku kivi, kandi turabona yuko abene gihugu bariko baravyitabirira, kandi turabateye intege. Iki gituma batwizera, bakatwizera, natwe tuzobandanya dukora ibishoboka byose ku neza yabo, kugira ngo babandanye boroherwa mu maserivise yose badusaba. Nobamenyesha kandi ko ubu aho tugeze abanywanyi ubu bariko barakoresha
mu migambi yabo itandukanye amafaranga arenga imiliyaridi 600. Ayo mafaranga nayo yabonetse kubera ko batwizera bakatubitsa, hanyuma muri ayo batubikije tukongera tukayabahamwo ingurane kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Naha rero urunani rw'amakopeke mu Burundi rutezwa gufata iya mbere mu kugira ngo dushikire ya mbono ya kazoza y'igihugu giteye imbere mu 2060. Coboka byose kuneza yabo kugira ngo babandanye boroherwa mu maserivisi yose badusaba. Nobamenyesha kandi ko ubu aho tugeze abanywanyi ubu bariko barakoresha mu migambi yabo itandukanye amafaranga arenga imiliyaridi 600. Ayo mafaranga nayo yabonetse kubera ko batwizera bakatubitsa, hanyuma muri ayo batubikije tukongera tukayabahamwo ingurane kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Naha rero urunani rw'amakopeke mu Burundi rutezwa gufata iya mbere mu kugira ngo dushikire ya mbono ya kazoza y'igihugu giteye imbere mu 2060. Ego mutwibutsa muri make kugire abanywanyi bashasha bashaka kwinjira bakatubwira muri make amasambuzi cyane ingurane zitandukanye mubamuha abanywanyi bacu. Ego murakoze cyane. Abanywanyi bacu bahejeje kugurura ikontu bwa mbere, umunywanyi nuko kugira abo umunywanyi nuko aba yarishe amafaranga yibanze y'umutahe w'ibanze nayo arafasha, niyo mafaranga umunywanyi atanga kugira ngo yuguruze konti. Rero amaze kuronka konti aba afise uburenganzira mu gusaba ingurane zitandukanye, haba ingurane zisanzwe izi dusaba turiko dusaba ingurane kugira ngo twiteze imbere mu bijanye n'urudandazwa, ukubaka amazu, uburimyi n'ibindi n'utugenegene. Eka izo n'ingurane zisanzwe. Turatanga n'ingurane iyo umuntu ashaka kwikenura, hari izo twita insindagira bigega, hari izo twita amadekuvere, hariho n'izo twita Pere Noel igihe iminsi mikuru, hariho n'izindi ngurane ubu turiko turashiraho kandi zatanguye gukora. Nk'abarimyi b'ikawa ubu baratwizera tukabahemba. Rero mu kurindira yuko baza kuronka amafaranga yabo turabagurana biciye mu ngurane ikawa yanje, amikoro yanje. Ni ingurane nyinshi dutanga bivanye umwe wese n'umugambi ashaka kurangura. Eka haba n'umuntu yacerereje afise umugambi nk'abajya baronka amasoko, nabo turabasahiriza mu kurindira yuko bariha amafagitire, turabafasha kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza, tukabaha izo ngurane zibafasha gukora ayo masoko arizo twita execution marché. Ni ingurane rero nyinshi zitandukanye. Abitura kopeke barashobora kugira bavyumve neza bakegera amagishe atandukanye, bazoca babasigurira babone ivyiza vya kopeke. Turifuza mbere ko mu minsi iza umuntu ashobora no gusaba akagurane atamanje kuzana ibintu vyinshi biremereye biciye no kuri ubuhinga bwa none. Rero abanywanyi turabahaye ikaze kandi turabemereye yuko tuzobandanya tubukora ibishoboka byose kugira ngo ubutunzi bwanyu bubandanye bucunzwe neza, bubandanye bubafasha mu kwiteza imbere, kuko ubundi ngo byatuvuye ko byongera bidusubirako. Rero ayo mafaranga muba mwazanye ngaha niyo atezwa kubafasha kugira ngo mwiteze imbere, mwongere muteze imbere n'igihugu. Ego mwavuze ko abanywanyi muko mubafasha kugira batere imbere, kubure muri amahera n'abaza kuziganya. Mbega hari imigambi canke ibindi bikorwa mutegekanya kuba abanywanyi muri kazoza? Ego murakoze. Ibikorwa dutegekaniriza abanywanyi ni byinshi cyane. Nk'ubu ubwa mbere twavuze yuko turiko turabandanya tubegereza amagishe kugira boroherwe. Ibindi bikorwa ni ukubandanya tububakira inyubako nziza zituma uje kubika amafaranga
ukayabika ahantu hameze neza, ahantu nyene hari umutekano. Ico naco turabandanya tugikora, ngira muri ko muraraba mu gihugu cyose murabona yuko hose tugerageza kubaka amakopeke ameze neza. Uciye mu ntara zose za Muramvya ukagenda ngahi Bujumbura kuri Gare du Nord mu Gihosha n'ahandi, eka turiko turubaka n'inyubako nziza igeretse 8 Gitega, yaho hose no kugira ngo abanywanyi bazobandanye boroherwa. Iruhande y'ico gikorwa cyo kwegereza no kubakira inyubako nziza abanywanyi, turafise umugambi kandi wo kubafasha kugira ngo boroherwe mu bijanye no gutonda imirongo. Aha ndavuga kubakira neza. Burya umuntu mwakiriye neza na hato cyo bumuhaye arakenguruka. Rero tuzobandanya dukora ico gikorwa cyo kubakira neza kugira ngo babandanye boroherwa n'imirongo igabanuke, biciye no kuri ubwo buhinga nyene bushasha bwa digitalisation. Tukazobandanya dufasha kugira ngo babandanye batwizera kandi nta nkeka. Ngira ngo aho muca hose murabona yuko amakopeke abantu baza ari benshi, natwe ico turiko turakora no kugira ngo babandanye batwizera. Rero twaranabitanguye, ni naco gituma aho mwinjira hose mu makopeke mubona abantu baza batwitura. Natwe turagerageza uko dushoboye, ariko nta vyama vyera ngo de nuko nyene hariho ibitatuvako, ariko navyo byo turagerageza guhangana navyo kandi benshi baranabitahura. Turabibashimira cyane abanywanyi bacu, turabashimira cyane ingene babandanya batwizera, kandi bimwe tukanabibasigurira bakanabitahura, bakabona yuko iterambere ritoshoboka ku muntu umwe, dutezwa gufashanya twese kugira ngo iki gihugu cacu dushobore kucubaka dufashanyije. Nivyo turiko turakora. Imyaka 41 mumaze muri ko murakora, nakaka jambo mubwira abanywanyi banyu, abifuza ko abanywanyi banyu mbere ko dusozera babwira ikiganya kwa muyobozi. Ego hajya umukuru w'igihugu ni bakunda kuvuga ngo iyo umuntu akwije imyaka 40 aba yakuze. Ukwije imyaka 40 ubugeze nyene ahantu nyene hateye imbere, ushobora no gufasha n'abandi. Rero abanywanyi bacu tubabwira yuko twishimye kubona iyo myaka 40 urunani rw'amakopeke mu Burundi wagumye rutunganiriza, kandi ubu nyene muri no myaka 40 tukaba twashoboye no gushiraho uburyo bushasha bwo kubafasha kugira ngo batere iyindi ntambwe. Rero urumva ko ryaterambere twifuza ku gihugu, igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Twabitanguye, ingufu twatanguye kuzishiramwo cyane gose, kuko iyo umuntu akuze acatangura no kuyumvira ivyo umuntu akuze nyene. Rero abanywanyi turabateye intege, mubandanye mutwizera, natwe ntituzobamaramaza muri no myaka 40. Nkuko nabivuze, umuntu w'imyaka 40 aba ari umuntu w'umushinga ntahabushitse. Rero mubandanye mutwizera, natwe ntituzobamaramaza. Ku mazina banze ku izina rya Ntirampeba Desire. Egome no musimburuwe gisheyo ngaha mu Maramvya ni kuri Kotobu. Mbega mutubwira imbere yuko izigishe zugururwa mwari mufise ibihe bibazo? Twari dufise ibibazo cyane bikomeye. Nagiye nsanzwe ndi umunywanyi wa Kopeke, ndafise imyaka 10 ndi umunywanyi wa Kopeke. No kuvuga ko iyo myaka 10 hari nko muri 2015 amera twayatwara mu Kamenge hari kuri Gare du Nord. Urumva nk'umunywanyi gukura amera ngaha kayikorera uyajana gushika kuri Gare du Nord, murumva ko cyari ikibazo gikomeye cyane. Mu nyuma muri Kopeke nyene baragiye hamwe baravugana, bongera baragira kandi ka agence ngaha mu Kinama. Bisigura nka twebwe turi abanyamaramvya twafata ko twari tworohewe kantu gatoyi, mugabo ntitwari bwakoroherwe neza. Ubu rero noshima bwa mbere bwobwo noshimira uburongozi bwa Kopeke ko batuzaniye no agence ngaha aye iwacu mu Maramvya, kuko aha mu Maramvya mubona mu mbono kazoza ndibaza ko harimwo,
kuko hari mu gihugu ciza ni hamwe mu gihugu ni hamwe mu gihugu cyo kimwe n'ahandi hose hakeneye iterambere kandi na mwarije musanzwe muzi neza sinzi ko babamenyesheje iyajyasa ahantu iri mu ndinganizo nshasha iri mu ntara ya Bujumbura ikaba iri muri komine Ntahangwa ikaba iri muri zone Mutimbuzi aho ari zone Maramvya ikaba iri muri quartier ya Muzazi kare aho ari quartier ya Samarira nukuvuga iki ubu dufise amahirwe kuko uko twagiye turagurirwa imbibe z'ibisagara duciye tunatombora kopeke ikitwegera ku buryo nk'abanyagihugu b'abanywanyi ba kopeke twari dushaka nk'ikintu nk'iki mugabo ku bw'uburongozi bwa kopeke murabona ko babigezeko kwa mbere bwo nivyo gushima tukishimiriza n'ukungene kopeke ishishikara twebwe abanywanyi kudushikira ku ngingo icyo tubasabye kubijanye n'amaserivisi yaho muri kopeke niyo myaka 10 genda hamaze nta hantu ngenda muri kopeke ngo ni dog barakwakira neza hama uburyo bwawe wasizeyo bakabuguha n'iteka no kuvuga ko jewe nk'umunywanyi wa kopeke ndabashimira cyane hama niki gikorwa kirimo naco nye mu ndinganizo z'igihugu kirimo mu ndinganizo z'amakopeke canke z'amabanke reka mvuga uko ni ciza cyane twebwe ku ruhande rwacu nk'abanywanyi muri rusange n'abavyumvise n'abataravyumva kuko ngira hariho abari kure gato ko izone nini ariko ni kigoba ciza cyane muri no zone yacu nziza ya Mutimbuzi aho yitwa zone Maramvya ni kigoba ciza urumva ntawo reka kwishima ngo ngere yishimirize kuba turose uno munsi no agence kopeke yatwegereje ngaha nikihe mubona kopeke yo kwameliora basi yo inyanyura kugira mu bandanye mwishima cyane muneza icyo inyanyura rero ari bisabwa ku au niveau national rw'igihugu bocaye bakabisaba icyambere cyo inyanyurwa ni uyu muvuduko w'igihugu turiko muri ndi w'igihugu turiko wa mbere murabona ko abantu bose tumabirizwa kwiteza imbere kandi nishaka gutera imbere haruhande yo kwiteza imbere naho buri korakora gututaronka uburyo rero hari abantu ngaha dufate iya jasi yaje hari abantu bazohava banayitura cyane bakenera uburyo bwo gukoresha kuko barafise kopeke urabona irasaba ukatasi gwantunganya matongo titre propriété canke titre original barazisaba aha ndazi aya maparcelle menshi yo ngaha abantu benshi bona zitanga ico nosaba nuko ari bica ku mategeko y'igihugu bo bisaba ku buryo umunywanyi akeneye nko gusaba ingurane akayironka byoroshe bitatinze ku buryo ngo akaja kwikenura novuga hakiri kare wa mugambi yategura novuga ngo utaratigihe kuko murabona ko ibintu bigenda biratigihe hama ikindi naco ni ikinyene no bashishikariza ko bobandanye nyene bugura ama agence ku buryo n'abari kure gatoyi babandanye bagerageza kugira gute kwegeranya uburyo bwabo baronka aho babushira byoroshe kuko iyi ndinganizo nibaze ko kopeke bakorera ko ni ndinganizo y'igihugu ni ndinganizo y'igihugu ku banyagihugu murabona abantu buno munsi kwikorera nk'amafaranga uyarengana nk'ibirometero bingahe urumva ko ubundi naho igipolisi cyo bagihari naho igihugu cyo bagifise igipolisi kikaba gifise n'igisirikare urumva ko hama ibibazo biramaho ingorane zikamaho nico gituma twoshima tukishimiriza ahubwo nibitaragenda neza nabisiguye ngaho imbere ari byo basaba mu burongozi bw'igihugu bo bisaba bigakoreka ku buryo umunywanyi akeneye ingurane akayironka byoroshe kugira ngo ashishikare yiteza imbere ateza imbere abiwe agongera agateza imbere n'igihugu yego none nakaye kajambo canke ubutumwa woha abandi bene gihugu batarinja mu kopeke jewe kubwanje ikintu nobaha ni impanuro nobaha ni n'indinganizo ni impanuro nobaha mfatiye ku rwego rw'igihugu ngaruka ku rwego rw'igihugu ko twisenga igihugu urumva igihugu n'umuvyeyi wa twebwe hama aba nabo baje iyi kopeke nayo ni nk'umwana mukuru ku gihugu kuko ni koperative ishingwa biciye mu mategeko y'igihugu hama igakora ikorera ku neza y'abanyagihugu ni ukuvuga icyo nosaba
ku ruhande rw'iwanje abo bataraza basa nk'ariko baracererwa gato, ariko ntibaracererwa. Murabona ko nk'abari ngaha muri zone ya Maramvya ya kera ubu yitwa Mutimbuzi, murabona ko banagize bagize ibishoboka byose bakayitwegereza. Twebwe ko yadushikiriye ngaha rero no bahamiriza kakama ko bokwitabira ubwa mbere bwo bakaza kuguruza muri Copec, kuko ni Copec umva ko genda ikorema imyaka 10 sindigera mbona umunywanyi numwe ahungabanijwe canke abuze ikintu ciwe kijanye n'uburyo bayahabikije canke n'ingwano biba yasavye akayibura. Nubwo byo babishika hakabamwe ibibazo bijyana biri bagusaba, umuyobozi ngaha yabivuze ati nta mwongo buri satu bidahizwe, birashika ugasanga hari bakadose bagiye baragutuma umwanya ugahaca utari muto. Mugabo nomenyesha ko abantu batarijukira Copec je kurandi rwanje busi nkifata nka koperative cyangwe ndayifata kome nka banki nubwo itaremerego, kuko uri kuraba ibikorwa ikora hagati mu gihugu mu bumanuko mu burengero mu buseruko. Urabona ko hose Copec ibyo bavuze so kubesha hose kubageza interieur hose irahari. Imaze rero kubihari, urumva iyo yagirinze igira ubushobozi bwo gukwiragira igihugu cyose, nta muntu numwe yoreka kuyizera ari ngaha hagati mu gihugu. Bwa mbere bwo bwiza bya Copec nayibabwiye ko nta munyagihugu numwe ashira amafaranga ngaheze ngayabure.